Injamake y'ubuzima bw'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba Pastor Elie Ndikukingo. Umwungere Elie Ndikungiko yavukiye Ikiremba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 940. Uretse iyo yagiye yariga amashuri nko muri Kongo no mu Mubirigi, n'ingendo nyinshi yagize zo kuvuga ubutumwa bwiza mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu byinshi byo mu isi. Ubuzima bwiwe yabumaze ari Kiremba, aho arinze yitaba Imana aba. Yubatse urugo rwiwe muri Ruheshi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962, yubakana n'umufasoni Rachel Mweminani. Imana yarabahezagiriye, ibahezagiza abana 12, umwe ariko yaramaze kwitaba Imana, hasigaye abana 11, abuzukuru 52, abuzukuruza 16. Imana imuhamagaye yisaziye afise imyaka 84, ari mu rugendo wo kuvuga ubutumwa bwiza mu gihugu ca Canada kuwa ndwi Rusama 2024. Ubuzima bw'amashuri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 947 kugeza 53 yiga ishuri ntoya hano Kiremba. Kuva muri 54 kugeza 58 yize ishuri ndabigisha yiremera muri Kongo iharanira demokrasi. Kuva muri 59 kugeza muri 60 yize ishuri nderabigisha yo mu Kibimbari ya muri Gitega. Kuva muri 74 kugeza 75 yize teology mu Bubiligi. Ibikorwa vya leta yaranguye hano mu gihugu. Kuva muri 61 kugeza 66 yakora ku ishuri ntoya y'Ikiremba nk'umwigisha. Kuva muri 66 kugeza 68 yakora ku ishuri nderabigisha y'Ikiremba Ecole Normale y'ico gihe, yari umunyababanga, umusekreteri. Kuva muri 68 kugeza 72 yari muri iyo shuri nderabigisha y'Ikiremba, ico gihe naho yakora nk'umuyobozi w'indaro, directeur d'interna. Kuva muri 72 kugeza 74 ishuri yakoze ku ishuri ntoya y'Ikiremba ari umuyobozi. Ibijanye n'ibikorwa yakoze kandi n'ubuzima bw'iwe mu mpwemu. Umwungere wacu yavukiye mu nzu y'abavyeyi batari bwakizwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 940. Yihanye akiri umwana muto afise imyaka 9, aho yiga mu mwaka wa 2 mu mashuri y'intango. Yabatirijwe muri mpwemu yera afise imyaka 13, yiga mu mwaka wa 5 mu mashuri y'intango. Amaze kuzuzwa mpwemu yera muri iyo myaka, mu mashuri y'intango hageza akaruhuko gatoya, nta mwanya yata, yacaja ahantu agasenga. Imana imuha kugumana nayo, imuha amavuta ya mpwemu yera, kandi yongeza agira itumye agasaba ko ituma n'abandi mu Burundi, kugira ngo mu Burundi bwa ruguru naho nyire bumva ubutumwa bwiza. Yabisengeye akiri umwana, naho hazoshika ubutumwa bwiza bubohora kugira ngo nabo baronke mpwemu yera. Ageze mu mwaka wa 6 yaciye aja kwiga i Remera muri Kongo iharanira demokrasi, aho yagiye kwiga i Remera muri Kongo mu mwaka 53 yakomeje gukorera Imana mu migwi y'amashuri mu magroupe biblique i Remera.
nk'uko yabikora mu mashuri y'intango yakomeje kuza arafata imyanya mu turuhuko akaja ukwiwe agasenga Imana. Ivyo vyamuhaye kunesha amageragezwa y'ubuto, ya myaka ya adolescence ikunda kugora benshi, yayimaze yuzuye mu umuriro mwinshi wa mpwemu yera. Umutwaro wo gukwiza ubutumwa bwiza mu Burundi bwa ruguru kugira nabo bahabwe kurya kuri mpwemu yera yarawamanye. Yasengewe kuba umuzego wa shengero gowe pasitori mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 72. Guhera uwo mwaka acarongora ububwiriza bwa Buhinga gushika muri 79. Mu mwaka wa 74 yagiye kwiga ishuri ya Bibiliya theology mu gihugu c'Ububirigi. Avuyeyo mu mwaka wa 75 niho yasengerwa kuba umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba. Yasengewe kuba umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba itariki mu mwaka w'2010. Yarangije urugendo rwiwe ari mu rugendo rw'ibikorwa by'Imana muri Canada igenekerezo ry'indwi Rusama 2024. Akaba yitavye Imana. Ishengero ry'Ikiremba rifise ububwiriza 108, abapastori 120, abadiakoni 1785, abavuga butumwa 1146, n'abakristo 2285 n'amajana aho yakoreye ibikorwa vy'Imana mu yandi mamisiyoni. Ubuzima bw'umwungere wacu bwabaye ubuzima bwo gukorera Imana. Amaze kubatirizwa kuzwa mpwemu yera yakomeje gukorera Imana mu mashuri atandukanye yagiye arigamo. Amaze kumva akanovera k'uburyohe bwa mpwemu yera, akaba yarazi ko mu Burundi bwa ruguru batari bwamenye ivya mpwemu, yagize ubutwaro munini acanirwa cane no gusengera Uburundi bwa ruguru kugira ngo Imana yibuke aho hatari bwashike ijambo ry'Imana. Amagoze gusengerwa kuba umwungere wa kabiri w'ishengero ry'Ikiremba, yakomeje cane gukorera igikorwa cyo gukwiza ubutumwa mu Burundi bwa ruguru. Aho rero akaba yarafashije cane gushinga no gukomeza amashengero ya Pentecote ya Kirundo, Kagari, Kayanza, Mukoni, Gashikanwa na Maramvya ya Kayanza. No mu gice cyo hagati y'igihugu mu ntara ya Gitega, umwungere wacu yarahakoreye imyaka itari mike afatanije n'umuhisi Pasiteri Nikodemu Nyandwi n'abandi bakozi b'Imana. Ibikorwa yakoreye Ikigozi mu Kirundo. Ishengero rya Pentecote rya Kigozi Kirundo ryatanguye muri 1966 ritangujwe n'ishengero rya Pentecote rya Mugara. Inyuma y'intambara y'72 ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba ryaciye rija kuvyura ibikorwa. Umwungere wacu yagiye gukorerayo cane guhera muri imyaka ya 73, akaba yarakorereyeyo cane ashigikirana n'abapasitori uwitwa Muhisi Manwa Natanayeli na Paul Bamboneyeho. Abo bari amaze kwitaba Imana. Niwe yari umurezi w'ishengero rya Pentecote rya Kirundo. Niwe yabasabira byinshi, niwe yahagarikira iyubakwa ry'isengero rukaba rwinjiwe muri ico gihe muri 80, ari naho baca basengera abapastori ba mbere, hama barimwo umwungere wa mbere w'ubu Gatari Wilson, umwungere wa mbere wa hariya bo mu Kirundo muri uwo mwaka. Mu ntango niwe yigishije ibintu byinshi, harimo n'isuku n'ingene bifata imbere y'abakuru na cane mu gusaba ibibanza by'insengero. Yahakoreye ibikorwa byinshi byo kuvuga ubutumwa bwiza, gusaba ibibanza by'amasengero no gutanguza insengero, kubatiza n'ibindi byinshi.
nk'isengero nziza cyane cyane Murama na Cewe n'izindi nka Murore niwe yazirondereye imfashanyo ngo zubakwe hatibagiwe n'amashuri menshi. Aho hose yagenda yigisha ijambo ry'Imana, hariho yigishiriza ku kiyaga Cohoha akigisha nk'abantu 4,000 atakinyamajwi, abantu bakihana, impwemu mbi zikava mu bantu, ibitangaza bigakoreka kuko yakora acaniwe na bwa bushobozi bw'umuriro wa mpwemu yera. Hari igihe yabatiriza abantu 403 ari kumwe n'umupasitori baje bavuye Kiremba babiri, yariwe n'umuhisimu umwungere Pasiteri Nikodemu Nyandwi, yari arongoye ishengero rya Pantekote ry'Igitega. Abo bana 403 yababatiriza mu kiyaga Cohoha. Ahejeje kubatiza yasanze yariwe n'imisiba, ava amaraso menshi kugezaho atashobora kuja gusangiza. Ayo maraso yahagaritswe n'abari ko baramusengera. Ibindi bihe bakabatiriza mu nzuzi zirimo ingona, ariko aho hose Imana yagiye imushoboza, imuha insinzi muri byose. Niho yaca ahanura kubaka ingomero zigezweho, haca hubakwa ingomero. Muri ibyo bihe yahuye n'inzara, yashobora kumara indwi atarya, agakomeza asenga kandi avuga ubutumwa bwiza, kuko icyo gihe abantu bakijijwe bari bake cyane. No mu bihe bibi y'intambara igihugu caciyemwo, ntiyigeze ahagarika ingendo zo kuvuga ubutumwa no gukomeza amashengero yo mu Burundi bwa ruguru, na cyane cyane ishengero rya Kirundo. Ishengero rya Pantekote rya Kigozi Kirundo yagiye kuronka ukwigenga muri 1989, ariko aho hose yasengera abungere ba mbere, ariko umwungere yagumye arigendera kandi arishigikira kugeza yitavye Imana. N'imbere yuko aje Canada, aho yavuye yitabira Imana, yari yagendeye ishengero ryo mu Kirundo, hanyuma acararayo n'umwungere wo mu Kirundo mu gihe ca Pasika. Imana yamuhamagaye, yasezeye ishengero rya Kirundo, akaba yitavye Imana. Iryo shengero rifise ubwiriza 127. Mu Kirundo yafatanye na Muyinga, yarashoboye kuba yiriwe arakorera ibikorwa vy'Imana imuyinga, agiye mu Kirundo akacarara arakesha mu masengesho, bwaca akaja kwigisha ahandi. Ibikorwa yakoreye muri Muyinga, yavuze ubutumwa bwiza cyane mu ntara ya Muyinga. Muri iyo ntara yarakoreye cyane mu bice bya Kagari, Karama na Mukoni, afasha gutanguza no gukomeza ayo mashengero. Mu ntara ya Muyinga, ishengero rya Pantekote ryatanguriye Ikayenzi, ritangujwe n'ishengero rya Gishiha inyuma y'intambara ya 72. Ishengero ry'Ikiremba ryaciye rituma bavuga butumwa Ngoraniwe Wilson na Makarakara Elisha baza kuramira no kuvyura ibikorwa. Ico gihe baciye bakorera hamwe mu kuvuga ubutumwa bwiza. Umwungere wacu yarafashije cyane mu gushiraho ibicaniro Kayenzi. Yavuye yimukira Mukoni, Karama, mu Kigasogwe no mu Kagari, mu Gashoho. Aho hose yashinze ibicaniro, ubu ni ivyicaro vy'amamisiyoni manini manini.
aho hose yarafashije cyane no mu bikorwa byo kubaka insengero kugira abantu barongaho basengera kandi heza. niwe yasaba ibibanza by'Ikarama, Kayenzi, Mukoni na Karusi. Kiremba yagiye gusubiza Gishiha, Kayenzi na Karama muri 78. Kiremba Ikigumana Kagari niwe yasengeye abapastori babiri ba mbere mu Kagari 84, harimwo n'umwungere wa mbere arongoye ishengero rya Kagari uyu munsi. N'inyuma yaho naho Ikiremba yari imaze gushikiriza Gishiha, Karama, Kayenzi, Mukoni, umwungere yagumye akorerayo mu gufasha kwigisha abakozi b'Imana, kubaka insengero, kubaka amashuri n'amavuriro. Akarorero kagaragara n'urusengero yubakishije arorondereye financement rw'Imwakiro. uwo mwungere yitavye Imana mu misiyoni ya Kagari ifise ububwiriza 39, abakristo 49 bihumbi n'abapastori 52. muri iyo ntara ya Muyinga mwungere yarahuriye n'intambara nyinshi cyane zigwanya ishengero ry'Imana, utibagiye inzara, ariko muri byose we yaharanira ko abantu bakizwa neza, bakuzwa mpwemu yera. Ibikorwa yakoreye mu Gashikanwa Ngozi, uretse Kirundo na Muyinga, umwungere yarakoreye kandi mu Gashikanwa mu ntara ya Ngozi, afatikanije n'umwungere Yoweri Bigirabagabo arongoye ishengero rya Gashikanwa. Gashikanwa hatangwa 78, ishengero rirangurira ahitwa ritangurira Mushitsi, akaba yarafashije cyane mu kwigisha abakozi b'Imana, mu kuzana ba missioneri baba Sweda bafasha kwigisha abakozi b'Imana. Yarashoboye kumara ukwezi kose kurenga ariyo mu bikorwa. Yarakunda kuvuga ubutumwa bwiza kuko atakangwa no kurara mu nzu iteye ivyondo, isakajwe ivyatsi, ku kariri gato k'ivyatsi. Ari umwungere muri utwo tuzu akarara afukamye ariko arasenga Imana. Yarafashije cyane no mu kubaka insengero mu bice bimwe bimwe. Ingozi bararengukishijwe kenshi mu ntwaro bagiye kugugara insengero. Yarafashije kandi mu kubaka amashuri y'intango ashigikira ubutumwa bwiza. Yitavye Imana Gashikanwa ifise ububwiriza 45 n'abakristo 80,736. Umwungere imbere yuko yitaba Imana yarasezeye ishengero, kuko kuva itariki 28 gushitsa 31 za Ntwarante uyu mwaka yararigendeye agiye gusezera, mugabo batabitahura nawe nyine kumbura atobivuga cyane.